Yesu ashimwe cane groupe b'amaso namwe mwese abakurikirana ubutumwa bwiza buca muri iyi groupe mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'ubutumwa bwiza. Iyi ni groupe b'amaso, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Turakomeje inyigisho z'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Uyu munsi turagira ngo twinjire mu majambo akomeye cane, aho tugiye kubona ingene Yohana yeretswe Babuloni hakomvomvoka. Mwene data, ndagira ngo utahure Babuloni ico arico, utahure uwo murwa Babuloni n'uyuhe. Ndagira ngo byose uyu munsi buri muntu wese asobanukirwe igituma turiko turiga iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ntabwo ari gutumwanya kandi ntabwo ari kumviriza amakuru gusa, ariko nukugira ngo umwe wese asobanukirwe ahahagaze n'ahari, ndetse niyariko araja, ndetse n'akarere aherereyemo akariko. Mwene data rero, ibi ni ibintu bikomeye cyane tugiye kuyaga bijanye na Babuloni, ingene igiye gukomvomvoka kandi igiye gusenyuka kandi igiye guherengetera burundu. Rero reka dusenge Imana twinjire muri ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Data uri mu ijuru, ndagushimiye. Uri Imana yera, uri Imana nziza, uri Imana y'ukuri, uri Imana ivuga bigasohora, uri Imana itegura porogaramu yawe igashika ku bantu bose aho bashagaje munsi y'izuba. Waravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, maze bube ikimenyetso kibera icawo n'amahanga yose. Ndashimiye abantu bose aho bari hose ku mubumbe w'isi bariko barumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nibakanguke, nibamenye ko isi igezeho kanyuma, nibamenye yuko Babuloni igiye gusenyuka, igiye guhomboka. Mw'izina rya Yesu ndagushimiye Mana, ku bantu bose bariko barumviriza iri jambo ryawe, ubagenderere, ubanagure, ubavugutire, maze babicare mugisha, bitegure Mwami gusohoka, bave muri Babuloni igiye gusha, igiye guturirwa, igiye gutongozwa umuriro. Nibatabagwe Mwami, ndabasengeye Mwami, nibaveyo mw'izina rya Yesu. Urakoze Mwami ku bantu bariko barumviriza izi nyigisho bose. Mwami uyu munsi basobanukirwe Mwami cari ca Babuloni. Ndagushimiye Yesu, urakoze ubishimirwe Mana. Nuko nanje ungiriye neza muri uyu mwanya mwiza. Urakoze kuri bene data bagiye kurikirana amajambo yawe y'ubugingo. Ubeze batunganye basiga amavuta Mana, ubuhagirisha amaraso yawe igiciro kinini Mana. Nandi ndakwinginze Mana kugira ngo unyoze guhera mu rutware ugeza n'umugoro w'ikirenge Mana, maze Yesu twese twakira ico mpwemu yera agiye kubwira ishengero. Ndabigushimye nyenguruka, mbisenze Imana mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro cane. Uyu munsi turagira ngo dusobanukirwe Babuloni ico arico. Babuloni ni iki? Ndagira ngo dusobanukirwe amajambo imbere yuko ngira ngo dusome iki gihimba cose. Ndagira ngo mbanze mbacire mu ncamake yuko mbamenyesha ko iyi Babuloni ari umurwa wa maraya. Murabona yuko birakurikirana n'igihimba ca 17. Igihimba ca 17 kiradusobanura ngo Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Twarabonye iki gihimba cose caradusobanuriye ingene maraya arimo arayobya, arimo arazimiza. Ubu rero tugira ngo dushike ku muhaniwe, tugomba dushike mu gisagara ciwe, tugomba dushike ku rurembo ahaba n'ahaherereye. Buri muntu wese ace yitahura, uce wibaza uti mbega noba ndi aho hantu Babuloni maraya abarizwa? Mbega ndi muri uwo murwa wa maraya? Mbega ndi aho hantu hitwa Babuloni? Mbega ndihe? Ndagira ngo hose buri muntu wese agende yibaza. Twarabonye yuko maraya ari uruhurikirane rw'imyizerere y'ibinyoma. Twarabonye yuko maraya ari maraya ari wa mugore w'idini ry'ikinyoma. Twarabonye yuko maraya ari abantu basenga mu buryarya, ari abantu bitwa ko ari abakristo ariko b'ibinyoma, ari abantu bitwa ko baritwa ko bari mu ishengero ariko ataribo, ari kinyoma. Mwene data tusuze umurabe, wumve, utahure uti, wibaze mu mutima, ndetse urabe n'amaso yawe, haba mu maso y'umubiri n'amaso y'umutima. Uce wibaze uti mbega urusengero nsengeramo, urusengero ninjiriramo, ubwo si maraya? Mbega iri dini ndimwo, ubwo si maraya?
mbega izi nyigisho z'ubupfu z'ubuyobe bw'ubugesera, ubwo si maraya, siho sindi ku murwa wa maraya. Ndagira ngo rero byose uyu munsi buri muntu wese atahure asobanukirwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turagira ngo tuze kumva amajambo akomeye cyane, amajambo atubwira ingene Imana yo mu ijuru data ahoraho asemerera avuga ati nimuduge musohoke muviwe, nimuduge muviwe, nimusohoke muviwe, nimuveyo yemwe nimuveyo, mwoye guhabwa agakarabo kiwe ka vino, kuko uyu maraya agiye gusukwa kw'agakarabo ka vino. Nibyo tugiye kuraba ingene agakarabo kasezeranywe kavuzwe nk'uko twabibonye mu gihimba c'17 yuko maraya bazogera igihe bakamusubiramwo, bakisubiraniramwo bo nyiri ubwabo, bakamarana, bakaryana, hanyuma bagaca bafata maraya bakamutongoza umuriro. Uyu maraya twaramenye neza yuko ari ya madini y'ibinyoma, bazoyafata bayaturire nk'uko bashenye Yerusalemu. Ryari ryamaze kuba idini ry'ikinyoma, ntiryari rikiri idini ry'Imana, ntiryari rikiri idini ry'urusengero rw'Uhoraho, bari baramaze guhinduka. Twarabonye yuko kujya nyene Yerusalemu yaturiwe, igaturirwa ntagire ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Twarabonye ko ariko abakristo b'ibinyoma, amadini y'ibinyoma yose, aha ndavuga yose, amadini yose y'ibinyoma. Hariho umuntu yaba yibaza ngo jeho ndacuna ngo ibi ntibindaba, wohava wibaza ngo ibi ntibindaba. Ndagira ngo mbabwire ko ahantu hose hari amadini hose hitwa kwa maraya, usibye ahantu hari ishengero. Ishengero niryo gusa rinyuranye na maraya, ariko ahantu hitwa idini, buri muntu wese arivuga ngo ndi mu idini, ngo idini ryanje ni naka, ngo idini ryanje ryitwa gutya. Ni wumve yuko ari wowe gusa uri kurabwirwa, nta wundi, nta handi, nta bandi. Umuntu wese ari mu idini, ari muri maraya gahebuza, yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi yo maraya. None rero reka muri aka kanya tugiye guca rero dufata umwanya wo gusoma, hanyuma twinjire mu busobanuro nyezina. Turasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igihimba ni ca 18. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, tugiye gusoma aya majambo yose tuyamare, hanyuma duce twinjira mu busobanuro nyezina. Ku murongo wa mbere haravuga ngo, hanyuma y'ivyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru, afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemerera n'ijwi rirenga ati, kirakomvombotse, kirakomvombotse, Babuloni ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindirwa impwemu zihumanya zose, aharindirwa ibisiga bihumanya byose. Kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo mw'isi basambana nawe, abadandaza bo mw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda byiwe. Numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe, kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe, mwoye guhabwa ku byago byiwe, kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika ku ijuru, kandi Imana yibutse kubwabitanya kwiwe. Mumugirire ibihwanye n'ibyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mu gakarabo yavangiyemwo mumuvangiremwo kabiri, nk'uko yihimbaza akigirira ibihinda, aba ariko mumuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko yibwira mu mutima ngo vyagiye ndi umwamikazi sindi umupfakazi, sinzobona amaborogo n'akazirukanyo. Nico gituma ibyago byiwe byose bizoza ku munsi umwe, urupfu n'amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriye kwiteka ari ubushobozi. Kandi abami bo kw'isi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda byiwe, bazomuririra bamuvugiriza amaruru, aho bazobonera umwotsi wo kwigizwa kwiwe. Bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe, bati nibara, nibara,
ewe wa gisagara gihambaye Babuloni, wa gisagara c'inkomezi, kuko mw'isaha imwe iteka uciriwe ko rigushikiriye. N'abadandaza bo kw'isi barakiririra, barakiborogera, kuko atawe ukibagurira ibishorano vyabo bizanwa mu bwato, ibishorano vy'izahabu n'ifeza, n'utubuyenge tw'igiciro kinini, n'imaragarita, n'impuzu zera nziza, n'iz'inyambarabami, na hariri, n'iz'agahama, n'imbaho zose zimota neza, byabajwe mu mahembe y'inzovu, n'imbombovu zose z'ibintu byabajwe mu biti byiza by'igiciro kinini, n'ivyacuzwe mu miringa no mu butare, n'ivyabajwe mw'ibuye ryitwa marimari, n'ibisosa byitwa mudarasini, n'imbazi, n'imibavu, n'amavuta amota neza, n'isenga na vino, n'amavuta ya elayo, n'ifu isetse neza, n'ingano, n'inka, n'intama, n'amafarasi, n'imikogote, n'imibiri y'abantu, n'ubugingo bwabo. Kandi iyera ryo kwipfuza k'umutima wawe rirakuvuyeko, n'ibintu byose biryoshe n'ibirabika neza biguhonyeko, ntibazobibona ukundi. Abashora ivyo batungishijwe n'ico gisagara bazohagarikwa kure no gutinya ugushinyagurirwa kwaco, barira baboroga bati, nibara nibara ca gisagara gihambaye cambaye impuzu zera nziza, n'iz'inyambarabami, n'iz'agahama, kandi cisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini, n'imaragarita, kuko ubutunzi bungaho bukomvombotse mw'isaha imwe. Kandi nyene ubwato wese n'umuntu wese aja bukirizwa mu bwato ahantu hose, n'abasoza n'abatunzwe n'ikiyaga bari bahagaze kure, kandi bakiraba umwotsi wo kwigizwa kwaco, barataka bati, n'ikihe cari gihwanye na kiriya gisagara gihambaye. Biyorera imikungugu ku mitwe bataka, barira baboroga bati, nibara nibara ca gisagara gihambaye catungishije ubutunzi bwaco abafise amato yabo mu kiyaga bose, kuko cakombowe mw'isaha imwe. Nibiguhimbare wajuru namwe abera n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, kuko Imana igiciriye kwiteka igihora mwebwe. Umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini, agita mu kiyaga, ati, uko niko Babuloni igisagara gihambaye kizotererwa kigenda imivuguvugu, kandi ntikizosubira kuboneka ukundi. Ntihazokumvikana ukundi muri wewe ijwi ry'abacuraranzi, n'iry'abaririmbyi, n'iry'abavuza imyironge, n'iry'abavuza inzamba, kandi nta muhinga w'umunyabuhinga rwose agisubira kuboneka muri wewe ukundi. Kandi ukuvuga k'urusyo ntikugisubira kumvikana muri wewe ukundi. Kandi ukumurika kw'itara ntikuzosubira kubonesha muri wewe ukundi. Kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirigisubira kumvikana muri wewe ukundi. Abadandaza bawe bari abahambaye bo kw'isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Kandi muri ico gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana, n'ayabera, n'ayabishwe bo kw'isi bose niho yabonetse. Imana idutabare bene data. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo buri muntu wese ashigwe mu mutima wiwe amaze kumva aya majambo tumaze gusoma. Igihimba ca 17 n'igihimba ca 18 biriko biravuga ibintu bikomeye cane. Igihimba ca 17 cavuze maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Umurongo wa 5 muri ico gihimba waratubwiye ngo, mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo,
Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Mwene data, umurongo wa 6 urakomeza ukavuga ngo kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Aya majambo yo mu gihimba cya 17 uriko urayumviriza ugaca usoma n'ano majambo duhejeje gusoma y'igihimba cya 18 birasa, kuko mu gusozera dusozereye dusoma ijambo rikomeye rivuga ngo kandi umurongo wa 24 havuze ngo kandi muri ico gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana n'ayabera n'ayabishwe bo kwisi bose niho yabonetse. Urumva yuko iyi Babuloni amaraso y'abera n'ayabavugishwa n'Imana n'ay'abantu bose bo kwisi bishwe niho yabonetse. Amaraso y'abantu bishwe bose bo kwisi, urumva yuko Bibiliya iradomye ko yuko n'abajya bose bicwa, ayo maraso yose yabonetse muri iyi Babuloni. Mu gihimba cya 17 naho umurongo wa 6 twarasomye amajambo avuga ngo kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Uyu mugore maraya cyo kimwe n'iyi Babuloni niho hagaragaye ayo maraso y'abashingiye Imana intahe n'abashingiye intahe ibya Yesu. Ndagira ngo rero twinjire muri ubusobanuro mwene data. Haleluya, haleluya. Byahishuro Yohana igihimba cya 18 umurongo wa 1 uravuze ngo hanyuma y'ivyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yohana amaze kubona ibya maraya mu gihimba cya 17 amaze kubisobanura, amaze kuvuga yuko uwo maraya agiye gutongozwa umuriro kandi ko azohitanwa n'abajya bami 10 bakazomukoba bakamuzomutongora bakazomwica bakazorya inyama ziwe. Yohana amaze kubisobanura byose aca rero aravuga ati hanyuma y'ivyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Muri ico gihe ibyamaraya bizobimaze gushigwa habona, muri ico gihe ibyamaraya bizobimaze gushigwa ku karubanda, hazogera igihe marayika amanuke afise ubutware n'ububasha buhambaye, azobaje guhemba no guhana. Yesu aragomba kugira ngo muri ico gihe azoze gushira ku kanyuma ibyamaraya. Yesu agiye kuza azoza guhemba yongera hane, azoza hane asubiriza mu nkoko maraya. Nico gituma Yesu Kristo umwami w'abami azorungika marayika w'ubutware w'ububasha bwinshi azoza amanutse avuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane, kubera yuko ibyamaraya bizaba byamaze gushigwa ku karubanda, kubera yuko ibyamaraya byamaze gushigwa hagaragara, kubera yuko azoba hageze yuko maraya asubirizwa mu nkoko. Uyu mumarayika azoza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mumarayika azobaje kugira ngo maraya ari we Babuloni acirweho iteka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mumarayika agereranywa na wa wundi mumarayika azoza gufata ca gisato arico yanzoka ya mbere, irindi ni Satani. Buri personage yose izogenda ihabwa umumarayika aza gushira ku kanyuma ivy'uwo mugarariji. Hano ndagira ngo mbabwire ivy'umugarariji yitwa maraya ari we Babuloni, ca gisagara gihambaye. Haleluya. Uyu mumarayika azomanuka afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Marayika azomanuka azanywe no gushira ku kanyuma guca urubanza kuri maraya, kugira ngo maraya wagahebuza wa wundi ari we Babuloni, nyina w'ibihumanya byose byo mu isi, nyina w'abamaraya, azoza kugira ngo ashigwe ku kanyuma, acigweho iteka. Rero ndagira ngo uno munsi rero tuze kumva neza ibya Babuloni, dusobanukirwe yuko arico gisagara maraya atuyemo, asembereyemo, abamwo. Ariko ico gisagara kigira ngo gisenyuke,
kugira ngo kivanweho, kugira ngo gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza nubwo kubwira umuntu wese ngo yitegure, ngo atangure kugaba, ngo atangure kwitegura. Birashoboka buri muri ico gisagara, birashoboka buri muri ako karere, birashoboka buri muri ibyo bice by'aho hantu maraya yomaze kwizizira, by'aho hantu Babuloni isanzwe igerereye. Ubanze uhasuzume harawe. Uno munsi ubutumwa bwiza nuko kugabisha umuntu wese. Jambo ry'Imana avuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mpemu abwira amashengero. Yesu ashimwe cyane. Rero umurongo wa kabiri hano mu Byahishuro Yohana igihimba c'18 umurongo wa kabiri urakomeza ugira ngo asemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse, kirakomvomvotse, Babuloni ca gisagara gihambaye gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindirwa impwemu zihumanye zose, aharindirwa ibisiga bihumanya byose byankwa byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umumarayika w'inkomezi yaramanutse avuye mu ijuru araza, hanyuma rero arasemerera. Mana ishimwe cyane. Arasemerera. Ndagira ngo mwene data witegure, nimba uri muri ico gihugu ca maraya, nimba uri muri iryo dini rya maraya, nimba uri muri ako gace ka maraya, wumve ko hagiye kubaho gusemerera. Mbere yuko marayika asemerera, ndagira ngo ishengero ry'Imana risemerere, ndagira ngo abavuga butumwa basemerere, ndagira ngo wumve ko gusemerera, wumve yuko turiko turasemerera imbere yuko marayika azaza gusemerera. Buri muntu wese niyitegure atahure ingene Babuloni igiye gucirwa iteka. Ngo arasemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse, kirakomvomvotse, Babuloni ca gisagara gihambaye. Iki gisagara gihambaye Babuloni uyu munsi turagisobanukirwa giherereye hehe, canke kiba hehe, canke nikihe. Ngo gicitse ikibanza c'abadayimoni. Iki kibanza Babuloni hagiye gucika ikibanza c'abadayimoni. Igihe kimwe kizoramuka gisenyutse, hazocacika ikibanza c'abadayimoni, hazocacika ikibanza c'imyuka mibi. Bagiye kwasenya. Babuloni yari yarigize agakomeye, bari Babuloni yari yagize agahambaye, iriyoberanya, yiyita umumarayika w'umuco, yiyita umugore wa undi umugore mwiza, yavuga ngo ndi umwamikazi, ngo sinzokwigera mpfakara. Uyu mugore ariwe maraya yari yumvira ngo ni umwamikazi, yari yumvira ngo ntazokwigera pfakara. Ariko noneho agiye gusenyugwa, agiye guturirwa, agiye guhombagurwa. Hanyuma rero haca hahinduka ikibanza c'abadayimoni. Ndagira ngo mbabwire ko isi igiye gutegwa, abadayimoni baribo baza kwigarurira hano, bashake kugira ngo bahigarurire. Nico gituma isi izoturirwa, igashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, kubera yuko isi izotegwa abadayimoni bagashaka kugira ngo bayizemwo, ngo baribo bayikoreramwo, ngo baribo bayikoreramwo imirimo. Murabona yuko nuba abantu babandanya kwiyonona, babandanya kwigira ibyo abadayimoni bigize, bashaka kwigira nk'abadayimoni, bakihindagura ku mibiri, bakihindagura bagakora ibyaha imbona nkubone, bakiyonona ku mibiri. Abantu ugasigara ubona umenga basigaye bimaze nk'ibikoko, kandi mu by'ukuri bari barimwe mu ishusho y'Imana. Ugasanga abantu barimonora, barigira ukundi, bariyonona, imishatsi yarahindutse, umutwe warahindutse, ku maboko harahindutse, inzara zarahindutse, amaso yarahindutse, bariko bariyonona, bariko barahamagara abadayimoni, bariko barahamagara. N'amadini yarabishigikiye. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ngo iyo Babuloni ngo hagiye guhinduka ikibanza c'abadayimoni, ngo aharindirwa ibihumanya byose, aharindirwa impwemu zihumanya zose, ngo kandi ngo aharindirwa ibisiga bihumanya byankwa byose. Bya bisiga bihumanye mutazi mutarabona, bihumanye byose bigiye kuza muri iki gisagara kigiye gukomvomboka, kigiye gusenyuka. Uno munsi kiraciyoroshe ubwiza, kuko umugeni wa Kristo aracarimwo. Hano mwisi hari uruvange, harimo umugeni, harimo na maraya. Ariko rero ndagira ngo mbabwire yuko uyu maraya agiye gusenyuka, agiye gukomvombogwa, agiye gukurwa, agiye kuvanwaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko rero nimwumve ibigiye kuba muri ino si. Isi igiye kuba isi
y'ibisiga byankwa byose, y'ibihumanya byankwa byose, y'impwemu zihumanye zose, y'abadayimoni, ngo niho hazosigara hari isibaniro y'abadayimoni. Mwene data, iyo uri kuraraba ingene abantu baze kwihana, bariko baregereza aho hantu, aho isi igiye gusigara ari isi y'abadayimoni gusa ku mugaragaro. Mugahura n'abadayimoni bigendera, mugahura n'abadayimoni baduze bavuye ikuzimu, barimwo barayerera hano mw'isi, kubera ko i Babuloni ariyo riko irabica bigacika, kubera ko isi yose yahenzwe ikakira vino y'ubusambanyi bwiwe bwa Babuloni. Umurongo wa 3 uravuze ngo kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe, abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Iyo niyo dosiye yari muri uyu mugwa witwa Babuloni. Icatumye iki gisagara kirandurwa ni kubera yuko ibi byose byarabaye, ngo abatunzi, ngo abakuru bo mw'isi, ngo ndetse n'abami, ngo bose basambana nawe, ngo kandi n'abatunzi ngo batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Ibi bintu byose mubona by'amaronko, by'ubutunzi, by'imari, abantu biruka bakirukanga inyuma y'ubutunzi, byose babisukwamwo n'ubusukanyi bw'uyu maraya ariwe Babuloni. Nuko rero ndagira ngo dukomeze twumve ingene Imana irimwe iragomba kugira ngo iburire abantu muri rusangi. Mwene data niwe uburirwa. Ndagira ngo ubwire ko uyu murongo wa 4 tugira ngo dusome n'umurongo uburira wewe, uburira umuntu wese ariko arumviriza buno butumwa. Ntiwibaze ngo biriko birabwirwa abandi, ntiwibaze ko birabwirwa bariya, ntiwibaze ko birabwirwa abantuze. Ni wewe wagira ubuntu ukumviriza buno butumwa bwiza. Umurongo wa 4 uravuga ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe, mwoye guhabwa ku byago byiwe. Yesu ashimwe cyane. Yohana yumva irindi jwi rigira kabiri rivuye mu ijuru ku Mana Data wa twese, risemerera rivuga riti, bantu banje bakozi b'Imana, muri ayo madini murayaraba mukayitegereza, mukibaza yuko yoba ari amadini Imana yishigikira, ariko ayo madini ni yayandi arimo aravugwa hano, arimo arakoreshwa na Babuloni. Ni ya madini maraya arimo ariganzira yiziziye, ni ya madini wa mugore ariwe Yezebeli arimo arigisha, kandi mwaramukundiye murareka arazimiza abagurano b'Imana, abagurano ba Kristo Yesu, arabahenda, abasuka mu by'ubuhumbu, abasuka mu byo gusenga ibigirwamana no kujya ibyaterekerejwe ibigirwamana, kugira ngo abantu bashakane. Rero ubu busambanyi bw'ubushakanyi bw'ibihinda byiwe byo mw'isi, byo muri ayo madini y'ibyubahiro n'ibiti, no guhahamira amaronko, no gushaka kubahwa, gushaka kwemerwa n'abantu, ibyo byose ndagira ngo mbabwire ko ari byo uyu mugore maraya yabahendahendesheje. Umurongo wa 4 uratubwiye ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe, mwoye guhabwa ku byago byiwe. Uyu maraya ari wo Babuloni agiye gusubirizwa mu nkoko. Iyi dosiye yaruzuye, agiye gusubirizwa mu nkoko. Ivyo yariye by'abandi akabirya, agumarya buri munsi, ntiyigera haga. Maraya ntahaga. Murabona amadini uno munsi hari ibintu byinshi yayongobeje, yazimanganije. Barariye ibyo hawe abapfakazi, ibyo hawe imfubyi, nibo babihembwa, imishahara nibo bayitahana. Ugasanga bariko barahabwa isheke buri kwezi, ngo ntawe ukorera ubusa, ngo ntiyokora adahembwa.
ibyo byose inkoko zamazigaragara, ibigira 10 baratoza baratangisha. Ariko ndagira ngo mabwire yuko maraya yamaze guhenda amadini, abahendesha ubusambanyi bwiwe. Kujya nyene maraya atigera haha, higera yahimba umugabo we w'umucance, agoma yiruka aja hirya aja hino, ahagarara mu mayira abiri ahamagara avuga ashaka aho baza gusambana. Ariko mwene data, ndagira ngo mbabwire yuko amadini uno munsi akomeje kugenda gwira. Bose baguma birukanga bagwanira ibiti, bagwanira ibyubahiro, bagwanira ubukuru, bashaka kwita amazina y'ibyubahiro, nuko nibigera bahagarika, kandi niyo bumvise ubutumwa ntibihana. Ndagira ngo mbabwire yuko ijwi ry'Imana rirasemereye, rivuga riti bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe, mwoye guhabwa ku byago byiwe. Maraya agiye guhabwa ibyago, Babuloni agiye guhabwa ibyago, agiye gusubirizwa mu nkoko. Umurongo wa 5 uravuze ngo kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika kwijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Mwene data niwumve, Imana yibutse ugabitanya kwa maraya, Imana yibutse ugabitanya kuyu Babuloni, Imana yibutse ugabitanya kwibi byaha yakoze. Harageze yuko asubirizwa mu nkoko. Imana idutabara, abantu b'Imana baraburiwe, abakristo. Ndagira ngo mbabwire uyu maraya, uyu Babuloni ninde? Ndagira ngo mbabwire uyu Babuloni ninde? Abantu benshi ntibarabimenya, ntibarabisobanukirwa. Reka mbabwire iby'uyu Babuloni. Babuloni ni dini. Ubwa mbere ryatanguye ari ishengero rya Kristo. Nukuvuga ngo ni babandi bari abanyamahanga, babwiga ubutumwa bwiza na Paulo, babwiga ubutumwa bwiza n'intumwa. Nukuvuga ngo Babuloni ni lo contraire, ni igihushane ca Yerusalemu. Babuloni nuyundi mugwa, kuko kwisi hari imigwa ibiri. Hariho umurwa witwa Yerusalemu, ari wo murwa w'abayuda wa Isirayeli. Umurwa Yerusalemu bisobanurwa umurwa w'amahoro. Hanyuma rero hakaba n'uwundi mugwa w'abanyamahanga, ari wo bapagani badakomoka muri Isirayeli, ari wo witwa Babuloni. Rero hariho ubutegetsi bwa Babuloni bukaza bugwanya Abisirayeli. Hanyuma rero bukanabanyaga bukabatwara, bugategeka yuko Babuloni yategeka ko Abisirayeli bayipfukamira, bayunamira, basenga igishushanyo, basenga ibigirwamana. Hanyuma rero harabonetse abantu bashika 3 batasenze ibyo bishushanyo, ari bo Shadraka na Meshake na Abedunego. Abo rero bari Abisirayeli, ntibasenze ico gishushanyo Nebukadineza w'i Babuloni yari yarahagaritse. Rero ndagira ngo mbasobanurire iyi migwa ibiri. Hariho umurwa witwa Yerusalemu, ari wo murwa w'Imana hano ku isi. Ariko mwibuke ko uwo murwa wagararije umwami Yesu akababwira ati inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, ntabuye na rimwe rizosigara rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Ubwo ibya Yerusalemu wo mwisi biba birarangiye, biba birashizwe ku kanyuma. Yerusalemu y'abayuda yarashizwe ku kamwisho, yarashizwe ku kanyuma, yaramaze kuvanwaho, kandi yaje mu bihe by'ibimenyetso. Yerusalemu yavanyweho nk'ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Kuba Yerusalemu yaravanyweho cari ikimenyetso c'intango y'ibimenyetso byerekana ukugaruka kwa Yesu. Hanyuma rero iyi Yerusalemu yaramaze gushigwa ku nsozero mu rwego bugaragara bw'amaso y'umubiri. Yerusalemu yaravanyweho, bisobanurwa ngo Abayuda inzu yabo barayitanywe ari umusaka. Uwo wari umurwa w'Imana hano ku isi, wagaragayemo Imana yaje ikahashika ikahagaragara. Yesu yarahinjiye, mwibuke ibyahakorewe. Ni ibitangaza bikomeye cyane kubona Imana yaratugendeye hano mu isi ikashikira uwo murwa Yerusalemu, umurwa w'Imana nzima hano ku isi. Ariko Abayuda baramugarariza, bamutera amabuye, bamuhindira hanze, baramwica. Ariko Yesu arazuka, kandi niwe yashurije abasinziriye. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo dukomeze kuri uyu murwa ugira kabiri, ari wo witwa Babuloni.
uyu murwa ugira kabiri witwa Babuloni ni uyundi murwa w'abapagani. Nababwiye ko uyu murwa ufise inkomoko hariya mu bihugu by'i Babuloni, hariya muri Irani, aho niho hari Babuloni muri ico gihe. Hanyuma irahava iyo Babuloni ikagenda yimuka, yabanje kwimukira mu Bamedi no mu Baperesi, hanyuma yimukira mu Bagiriki, hanyuma iraza yimukira i Roma. I Roma niho hagaragaye yuko ariho Babuloni, ndetse na Petero yarabigaragaje igihe yariko arandikira ishengero ry'Imana. Yarababwiye ngo ndabandikiye namwe abatoranijwe muri Roma. Imana ishimwe cyane. Petero yarahagaragaje yerekana neza yuko ishengero ryari hariya muri Italiya, yuko ariho hari hagaragara yuko ariho Roma. Iyi Babuloni ni uwundi murwa ugira kabiri. Havuye Yerusalemu, umurwa w'Imana nzima wamaze gukomvomvogwa. Yerusalemu ntabuye na rimwe ryasigaye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Haciye haza rero wa murwa w'abapagani, uca uriganzira, urasaganara. Uwo murwa wahavuye ucuza wivanga, abakristo barivanga, baca binjira muri uwo murwa. Uwo murwa nawo waza ari umurwa uhatira abantu gusenga, ariko mu gusenga bagasenga ibishushanyo, kuko Babuloni inkomoko yayo basenga ibishushanyo. Babuloni inkomoko yayo basenga ibigirwamana. Ngo nimwumva za sumbonya n'ibindi bicurarangisho n'ayandi majwi bivuze, ngo muce mupfukama musenge igishushanyo, ngo jewe Nebukadineza umwami wa Babuloni nzoba nahagaritse. Uko niko byagenda i Babuloni. Hanyuma Shaduraka na Meshaki barahakana bati ntidusenga ibishushanyo, naho Imana itodukiza uwo muriro ntidushobora gupfukamira ico gishushanyo. Ndagira ngo mbwira abakristo bari muri Babuloni, naho bariko barasenga ibishushanyo, ndabibutse ko mu ijambo ry'Imana bitemewe. Shaduraka avuze ati twafuma twemera gusha, Meshaki aravuga ati twafuma twemera gupfa, Abednego aravuga ati twafuma twemera guturirirwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Hako dupfukamira igisitati kigirwamana c'igishushanyo cari Babuloni ahantu hitwa Idura. Hari ahantu bari bagishinze kugira ngo bagisenge, ariko abantu b'Imana batatu barahakana. Ndagira ngo rero mbabwire iby'iyi Babuloni. Iyi Babuloni rero hamaze gusenyuka umurwa w'Imana nzima ku isi, Yerusalemu. Uyu murwa waciye wiganza, Babuloni ca yiganzira rero ku murwa mukuru waho ubutegetsi bw'isi bwari buri, ariho Roma. Uyu murwa rero Babuloni iragasara, nico catumye n'amadini yose yo mw'isi yagiye akomokaho, yose yaturutsaho, niho nkomoko, niho nyina w'abamaraya, niho nyina w'ibihumanya byose byankwa byose byo mw'isi. Umurongo wa 6 hano haratubwira ngo mumugirire ibihwanye n'ivyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibihwanye n'ivyo yakoze, mu gakarabo yavangiyemwo mumuvangiremwo kabiri. Imana ishimwe cyane. Ngo ivyo yakoreye abandi namwe ngo mubimukorere kabiri. Bisobanura iki hano? Bisobanura yuko ubutegetsi bw'abamperere bagiye babaho inyuma yuko bamaze kwiganzira, baciye bahitana, batangura gukora za genocide, bahiga abakristo, bahiga ishengero ry'Imana, bahiga abantu b'Imana, bahiga abakristo, bahiga abantu basenga mu izina rya Yesu. Ngo nta wosenga uwundi mwami, ngo nibasenge Sezari, ngo nta wosenga uwundi mukuru, ngo nta wundi mukuru ariho ku isi ngo atari umwamperere. Ivyo byahereye aho. Mu nyuma rero abantu barahava rero baratinda baremera, batangura rero kwita amazina abakuru b'amadini bamaze kuvuga ati rero kugira ngo ntimwicwe, nimutangure kwemera, mumenye ko umwami umukuru nawe ashobora kwitwa umwami, ntabwo ari Imana gusa yitwa umwami. Ati n'abakuru nabo bitwa abami, namwe nimutangure kuza murita abakuru banyu abami. Guhera ku mwamperere bamwita umwami,
ndetse n'uwabaza aje kubyagira imbere y'ishengero nawe nyene bamwita umwami. Biraza rero bitangura kuza, aho niho haturutse iri jambo rivuga ngo nyina w'abamaraya. Babuloni hahambaye. Idini, abapagani baca baraza nabo baronka umurwa witwa yuko ari umurwa usubiriye Yerusalemu. Yerusalemu bari maze gusenywa, Yerusalemu bari maze kuvanwaho, haca haza uyundi murwa. Uyu murwa rero uca witirira Imana, ariko cari igishushanyo gisengwa. Uyu murwa ntabwo wari umurwa w'Imana, kuko nta wundi murwa wosubirira umurwa wa Yerusalemu. Yerusalemu imaze gusenyurwa, ntabwo byari bikwiriye yuko haboneka uyundi murwa, kuko abasengera mu mpwemu bose, abasenga Data bose bamusengera mu mpwemu no mu kuri. Abasenga Data bose bamusengera mu mpwemu no mu kuri. Jambo ry'Imana ravuga ngo si kuri uyu musozi Yerusalemu wo gusengerwa ko gusa, kuko ngo igihe kiraje kandi kirashitse aho abasenga Imana bazohora basengera Imana mu mpwemu no mu kuri. Imana ni mpwemu, abayisenga bayisengera ahantu hose bari, bayisengera ahantu hose bari. Nta mugwa mwisezerano risha, nta mugwa uriho mwisezerano risha, nta mugwa uriho, nta kapitale iriho y'abasenzi hano ku isi. Nta mugwa uriho, kuko umurwa wokabaye ari Yerusalemu, aho Imana yashinze urusengero, aho urusengero rwa mbere rwubatswe rukubakwa. Imana aripa ivuze iti nimwubake gutya, ati santimetero n'imetero n'uburinganire n'ubwaguke n'uburebure muzokora uko muzogira uko. Ariko urwo rusengero Imana iravuga ati nta nibuye rizosigara rigeretse kuri rindi ridasamburiwe hasi. Yesu amaze kuza aravuga ati ntabwo ari kuri uyu musozi bizohora bibandaniriza, ati ubu harashigezaho abasenga Imana bazohora basengera mu mpwemu no mu kuri. Ariko rero Babuloni iravuga iti ni ngombwa dushireho umurwa, ni ngombwa dushireho icicaro, dushireho aho inkomoko y'ubukristo igomba guturuka. Ataha niho ubukristo buturuka mu isi.